Amen. Nagira nongere ko gusuhuza canke guha pole abahuye n'ivyago muri uyu mwaka. Ndabizi ko bitaba vyoroshe, siko? Harabo umwaka uhera bavuga ati je narabuze, hari ababuze abo bubakanye, turafise ababuze abana, turafise abantu baciye mu bintu bikomeye. Uyu mwaka hariho ababuze akazi, hariho abatakaje akazi, hariho abahuye n'ibintu byinshi n'ibyago bitandukanye, siko? Ariko nagenda babwire ngo Imana ibakomeze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibashoboze, ndaziko hari igihe ntiba vyoroshe na buhoro buhoro, kandi hari ibintu byinshi twebwe mu bushobozi bwacu no mu nkomezi zacu tudashobora kwishoboza, siko? Ariko nagenda babwire ngo naho inkomezi zacu zifise aho zigarukira, ariko nagenda mvuge nti inkomezi z'Imana zirafise ububasha bwo gukiza imitima ikomeretse. Amen. Amen. Hari abaronse amadiagnostique mabi kwa muganga, bashobora kuba bariko barivuza canke bari mu bwoba canke bari muri souffrance y'umubiri, siko? Hari abafise abana babo canke abo bavukana urumogi rwatwaye kandi mu nzu zabo babayeho nabi kubera ubuzima bw'abo bana. Hari abahuye n'ibintu byinshi, siko? Ariko nagenda bahumurize ndababwira ngo ijambo ry'Imana riratubwira ikintu defwa kidufasha, kitubwira yuko iyo turiko turaca muri iyo mibabaro itandukanye, icambere cyo kubabwira coco nuko ntimwibaze ngo murabasazi, ntimwibaze ngo ntimuri spirituel kwera mwashikiwe n'ivyo bintu, ntimwibaze abamama batandukanye. Hari abamama batandukanye mw'ishengero bagira ama fausse couche, kasanga ni mibabaro novuga ngo iri mwibanga, mubiviva mwenyene, ntihagire no ubimenya, ukaba mu kiriyo canke muri souffrance. Hariho abantu batandukanye ngaha bafise abana bafise ubugwayi butandukanye, bitaba vyoroshe kujera, bitaba vyoroshe kubana navyo, ukumva umengo uri mu kibazo cawe wenyene. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo turiko turaca muri ivyo bintu vyose bikomeye bibabaje, icambere ngo tumenye yuko mw'isi yose bene data, apana abantu abari bo bose, ariko bene so muri Kristo, abo muvukana muri Kristo bariko baraca nabone mu mibabaro nk'iyo, siko? Rero kubicamwo ntiwibaze ngo nuko udakijijwe, ngo nuko utari spirituel canke ngo nuko utasenze bikwiye. Hari igihe uhura n'abantu bakubwira amajambo nk'ayo, ugasanga umuntu hejuru y'umubabaro wiwe harimo no kwiyagiriza. Ariko nagarabwire ngo murabizi turakunda kubivuga ngaha kenshi imbere, birabaho, birashika, turaca mu bintu byinshi bitandukanye, siko? Ariko Imana yacu irashoboye. Yesu yinjiye mu rusengero, ikintu ca mbere yavuze ngo mpwemu w'Imana ari kuri jewe, yansize amavuta kugira ngo nshobore gukiza imitima ikomeretse, siko? Gushobore kwirura abababaye, siko? Shobore gukura abantu mu maprison atandukanye, kuko hari igihe tuba turi mu maprison y'ikiriyo n'ibindi. Hari ibintu utumva ingene wopfa, hari imibabaro utumva ingene woyivamwo. Ariko ngenda kubwire ngo si kubw'ubushobozi bwacu, si kubw'inkomezi zacu, ariko mpwemu yera arashoboye gukora ico gikorwa muri twebwe. Amen. Kandi mpereje kuri aka kajambo, ijambo ry'Imana yatubwira ngo Imana mu vyumvikana ntibishoboka, ariko notre Dieu arafise ubushobozi bwo gufeza concourir toutes choses à notre bien, siko? Biragoye iyo umuntu wabuze nk'uwawe uravuti iciza covamwo. Sindiko navuga ngo iciza, ariko nshaka kuvuga ngo Imana irashobora kugira neza. Amen. Aba bantu bose mubona batandukanye bakomeye bakoze ibihambaye, haba mu ijambo ry'Imana, haba mu isi y'uno munsi, kenshi ugiye kumviriza ama histoire yabo barafise ahantu baciye hakomeye, hababaje, hagoye, hatoroshe, siko? Ariko peu importe uko hogora, uko hokomera, Imana ubwayo yonyene yarigeze kumbwira ijambo, maze kumva n'undi mukozi w'Imana yavuze ko Imana yamubwiye iryo jambo, yamubwiye ngo nta kinogo conanira kugukuramo. Amen. Rero ndabahumurize na mwebwe, ndababwira ngo naho mwaciye mu bihe bigoye, naho mwaciye mu bihe bikomeye, ndabahumurize ndababwira nti ntibisigura ko Imana ibanka, ntibisigura ko mutari spirituel, ntimusigura ko ari amakosa yanyu, siko?
kandi Imana irabitubwira mu ijambo ryayo ko ishobora kuducisha aho hantu, siko? Ariko ntikibuza ko Imana ibafise ku mugambi mwiza, ibakunda kandi ishaka kubashikana kure. Amen. Amen. Muyizere, muyizigire, si umwansi wanyu, irabakunda. Amen. Amen. Imana ibahezagire. Ya. Kadusangire ijambo ry'uno munsi. Umutwe w'amajambo w'uno munsi nawise ngo umwaka mwiza. Ko nagira ibibakwe ryo kuvuga dimanche ya nyuma w'umwaka, kuko ndabifuriza umwaka mwiza deja tugiye kwinjiramo. Amen. Amen. Ndabifurije umwaka mwiza kandi ndabifurije ko atari kuva le 1er janvier ariko no guhera uno munsi ndabifurije umwaka mwiza. Amen. Amen. Imana ibahe kuyibona muri uwo mwaka. Amen. Ikintu ushaka kwigisha uno munsi rero gihagaze kuri iri jambo nyene ry'umwaka mwiza. Mu Kirundi mu kwifurizanya umwaka mwiza hari ijambo bakunda gukoresha bakavuga ngo uyu mwaka ngo tuwurye ntuturye. Siko? Murarizi iryo jambo? Uyu mwaka tuwurye ntuturye. Siko? Rero turakunda kwifurizana ayo majambo yo kwifurizana umwaka mwiza yo kuvuga ngo tuwurye ntuturye etc. Siko? Ariko no munsi ico nshaka kuvuga ni ikihe? Numva nshaka kubaza umuntu wese ari ngaha ukungana uko ariko kose mu myaka yawe, iyo umaze kubamwo, iyo umaze gucamwo, iyo bamaze kwifuriza kwiba myiza, no munsi numva ngo ndashaka kukubaza nti iyo myaka yose uyiharuye ubona umengo iyo wariye ningahe hama yakuriye ningahe? Hari umumama yashavuye yabwiye umwana wiwe kamwifuriza umwaka mwiza aramwatura ko umwana anje umwaka ugire gushena gutya karavuga ibintu vyiza vraiment mugabo ataraheza uwo mwana aca mukura kwa kaboko nitoreye mama wangu ngo niko ndakwatura ngo ivyo watuye umwaka weze byarabaye yarasisha byinshi. Ariko ndashaka kubabwira uno munsi ngo umwaka mwiza kandi muteza gutahura yuko twe ntituri bihobo, twe ntituri bipupe, twe turabantu Imana yahaye ubwenge, yahaye umutima, yagize iki. Rero ndabifurije umwaka mwiza, ariko ndabifurije no kuba maso kugira mumenye ngo ndabifisemo uruhara kugira umwaka wanje ube mwiza. Amen. Amen. Kuri bonane murabizi tuba dushushe tukifurizanya ibintu byinshi, siko? Nibisanzwe ni umuco mwiza, ariko dutegeza kuguma turi maso tukamenya ngo hari uruhara mfise kugira ngo ibi bintu bigende neza, siko? Reka dusome ijambo riri muri Luka igice ca mbere umurongo wa 45. Ni ijambo Elizabeth yabwiye Maria igihe yaza kumuraba, bose bafise inda, hama Elizabeth akumva umwana wo mu nda yiwe atanguye gutera imigere cyane gose bahuye na Maria. Hama ijambo ry'Imana ritubwira ngo Elizabeth aca yuzura mpwemu yera, siko? Yuzuye mpwemu yera acavuga iri jambo, aravuga ngo urumuhigwe. Mu Kirundi haravuga ngo kandi ngo hahigwa wewe wizeye kw'ivyo wabwiwe n'umwami Imana bizoshika, siko? Urahiriwe wewe qui a cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'avait annoncé. Iri jambo numva shaka kuribaha muri kano gatondo nk'ubwenge bw'Imana canke nk'ibanga ry'Imana. Imana iduhishurira, itubwira, itumenyesha ico tuma wewe uba umuhigwe. Twese turashaka kuba abahigwe, twese turagomba kuba abahigwe, turifurizanya guhigwa, turifuza ko ibintu vyogenda neza. Ariko no munsi iri jambo numva shaka kurisangira na mwebwe, ndabereka ijambo canke ndabereka ibanga selon Dieu, siko? Ndavyize jewe nkabiraba neza, ni nkuko nobabwira nti iri ni ryo banga rimwe dufise, iri ni ryo banga rimwe Imana yaduhaye, iri ni ryo banga rizogutuma wewe ushobora kuba umuhigwe. Ndashaka kubabarira ngo ntivyoroshe turi ngaha ku isi, siko?
kuko ndashaka kubabwira ngo isi iravuga, isi irafise ubutumwa itubwira, la vie de tous les jours irafise message iduha, iguma ivuga tout le temps, siko? Kandi tuguma twumva iyo message. Kandi ndagira bavuge ngo ivya majambo isi iguma ivuga sa majambo atanguranye na twebwe, siko? Na majambo yavuzwe kuva kera n'isi, na majambo yagaburiwe guhera kuri ba sokuru na ba sokuruza bacu, no kuvuga ngo ni message twaronse kuva kera, ni croyance ziva muri ba sogokuru na ba sogokuruza. Hamugacu usanga rero ubutumwa isi ivuga, message isi itubwira, biroroshe kuyemera, kuyakira no kuba muri yo, tukagendera muri yo kurusha icimana itubwira. Kubera iki? Kuko yo ihagaze kubifatika nibiboneka, ari byo twakuriwemo, ari byo twarerewemo. Hamugasanga uno munsi uhuye na Yesu ugatangura kubaho mu buzima bwo kwizera, urabutangura, ariko muri twebwe tuba dufise uruhara runini, tugifise croyance mu bifatika nibiboneka, twakuze twumva, twaguze tubona, siko? Ugaca usanga rero uno munsi hageze kwiyumvira ico gutuma uhigwa wewe, ikigutera kuba umuhigwe n'amahigwe, turafise ibintu byinshi twiyumvira, turafise ibintu byinshi turiko turarondera, turafise ibintu byinshi dushaka gushikako, turafise ibintu byinshi, kuko kuri twebwe twemera ko ivyo bintu tubishitseko niho tuba turabahigwe. Muravyumva? Ariko nagenda babarire ngo ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana ngo il est le maître du temps et des circonstances, siko? Nagenda babarire ngo umwanya, aha twese turi ngaha mw'isi turi munsi y'umwanya. Kuza ngaha kw'isi kimwe mu ngabire Imana yaguhaye n'umwanya, siko? Turi munsi y'inganji y'umwanya quelque part, siko? Rero iki kintu citwa umwanya, nagira ndababwire ngo Imana yaduhaye na cone kiri munsi, siko? Dieu est le maître du temps. Iki rero naco ni igikozi c'Imana, siko? Rero ikintu nashaka kubabwira, kimwe mu bintu bikomeye turi sanse gutahura, nagira ndababwire ngo Imana burya iravuga ukuri, siko? Imana nukuri, Imana iratumenyesha ukuri, ariko isi nayo iravuga ibinyuranye n'ivy'Imana ivuga. Kandi ivy'isi ivuga tubona umengo turasa ama preuve yavyo ko ari ivyo kurusha ivy'Imana ikiravuga mu buzima bwacu, siko? Ariko nagenda kubwire ngo uyu mwanya wahawe ngaha kw'isi, uyu mwanya turi ngaha kw'isi, uyu mwanya turi munsi y'umwanya, nagenda kubwire ngo kimwe mu bikorwa vy'Imana umwanya ujejwe kukwereka ko ivy'Imana yavuze ari vyo. Umwanya ni umukozi w'Imana kugira ngo ukwereke ko ivy'Imana yavuze ari vyo. Rero iri jambo ryabwiwe Mariya, siko? Ni jambo rivuga ngo urahiriwe wewe qui a cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'avait annoncé. Urahiriwe wewe wizeye, wewe wakwaye, wewe wamenye ko ivy'Imana yakubwiye vy'ukuri bizoshika, kubera wewe umwanya uzogukorera kugira ukwemeze kutihenze mu gukwaya kuco Imana yari yarakubwiye. Rero ibanga ryo kuba ngaha kw'isi neza, ibanga ryo kuba umuhigwe ngaha kw'isi, niyo wizeye ico Imana yakubariye. Mariya igihe yabwirwa ibiya, nagira mvuge ngo nta hantu batubwira ngene yari yabanje kuhakonta Elizabeth ivyari vyaramushikiye, ariko twebwe tubisomye muri izi nkuru turabona yuko Mariya umumarayika yaraje kumuraba, aramugenderera, aramubwira ko Imana yamutoranije kugira ngo abe ari we izocamwo kugira ngo Yesu avuke ngaha mw'isi. Amen, amen. Sa cousine Elizabeth yuzuye mpwemu yera, aravugishwa, avuga ngo urahiriwe wewe qui a cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'avait annoncé. Urahiriwe wewe wemeye ivy'Imana yakubwiye ko ari byo bizoshika. Nagenda kubwire ngo si ibintu ivyo ari byo vyose, ariko vy'ukuri Imana yari yamugendereye iragira ico imubwira, siko? Rero ikintu ushaka kuvuga ca mbere ngaha aya, ndashaka kukubaza wewe uri ngaha uno munsi, ndakubaze ngo mbega wewe hari ico Imana yakubariye? Mbega wewe murabonana n'Imana? Mbega wewe muragira umwanya wo kuganira n'Imana?
kuko Mariya ibi yabwiwe si ico bita logos. Ico bita logos na ya majambo yo muri Bibiliya siko ya tout le monde siko, ariko ico bita Rhema siko ni jambo riri presi Imana iza kubarira wewe. Iyo umuntu abana n'Imana, iyo umuntu agendana n'Imana, iyo umuntu agira umwanya wiwe n'Imana, iyo umuntu aganira n'Imana, Imana iramuvugisha, Imana iramubwira ijambo. Kandi nagarabwiye ngo kujya mubona mu itanguriro, Imana yaravuze ata kintu kihari, Imana yaravuze dans le vide, Imana yaravuze tutabona preuve ko ivyivuze vyoba, Imana yaravuze bitagira ikintu bifatiye ko cotuma vyubakika, ariko yaravuze ngo izuba rirahaba ritagira iyo rivuye. Imana yavuze ukwezi kuhabe kurahaba kutagira iyo kuvuye. Imana yavuze ibitegwa bihabe birahaba bitagira iyo bivuye. Imana irafise ijambo ku buzima bwawe. Imana ngenda babarengo buriya hari gihe dushaka kuyibonera no kuyinyaga ivyayo siko, kuko twe turi ngaha kwisi turafise ama plan n'ama projet ku buzima bwacu, turafise imigambi n'ibindi bintu vyinshi, ariko nagenda babarire ngo ibi vyose atana kimwe kirabaho, atana kimwe kiraza ngaha kwisi. Imana ihari yonyene iri mwijuru, ibi vyose atana kimwe kirabaho. Yarigiriye umugambi wo kugira isi, yarigiriye umugambi wo kukurema wewe, kandi yigira umugambi w'igituma ikuremye, yigira umugambi n'ici ishaka gukoresha ngaha kwisi. Irigirira imigambi iri yonyene, iragira ama plan, iragira ama projet, hama iraza irayashira mu ngiro, iragushiraho. Wewe rero nturi umuntu wari we wese, ntubayeho uko ariko kose, ntugenda uko ariko kose, kuko nturi ngaha par hasard, uri ngaha ku bwa projet n'umugambi w'Imana. Amen. Amen. Rero ibanga ry'Imana itubwira nuko abantu begera Imana bakagira ico bavuganye, ico muvugana n'Imana nico kikugira umuhigwe, nico kigira ubuzima bwawe kugira iyo buriko buraca. Ariko ni wabura umuntu wumva umengo ivyo bijanye no kuvugana n'Imana si vyawe cane, canke nico yokubwira canke plan yayo na projet yayo, nagenda kubwire ngo naho twokwifuriza umwaka mwiza siko, wewe umwanya ujejwe kukudemontra ko wihenze, umwanya ujeje kukudemontra kuri muri erreur, umwanya ujejwe kukudemontra yuko ivyo uriko uratumbera atari ivyo siko. Matayo 24 umurongo wa mbere gushaka umurongo wa kabiri haravuga ngo Yesu arasohoka ava mu rusengero, ngo akigenda abigishwa biwe baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero. Arababwira ati ntimubona ivyo vyose, ndababwira ukuri aha ntihazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe. Amen. Matayo 24:35 aravuga ngo ijuru n'isi bizorangira ariko amajambo yanje ntaco azoba. Amen. Amen. Aba bantu basohotse bavuye mu rusengero, abantu bamaze kuvoyager canke bahora baja ugiye mu bihugu vya Buraya par exemple, ukaronka umuntu wahagutembereza canke bajya bagirisha abantu ibintu bijanye na tourisme mu bihugu bitandukanye, abantu baragutwara bakakwereka inyubako architecture. Muri version y'igifaransa bavuze ko bamweretse architecture yaho hantu, baragutembereza bakakwereka inyubako, ubukinga ingene bagize nko muri Europe zo bakaba ngo inzu yubatswe muri 1800 yubatswe muri kigeniki, ugatembera bakakwereka uburyo bubatse mu buryo bukomeye, mu buryo bw'ibitangaza etc. Yesu barasohotse bavuye mu rusengero, intumwa zifata umwanya wo kumwereka izo vyubatse, zifasha umwanya wo kumwereka ivyo zubatse, hako yotangara, hako yovuga ngo wow, hako yogira iki. Yesu acafata umwanya wo kubabwira ngo ndabamenyesheje yuko ibi mubona gutya ngo ntabuye na rimwe rizosigara kurindi ridasambuwe siko. Message y'uno munsi ndashaka kuvuga ngo sinshaka kwiba ndende mu bisanzwe siko, hama ariko numva umengo sinokubwira ngo ni prophecy, ariko ngenda kubwire ngo nukuri. Des fois duteba kwemera, des fois kudutwara imyaka myinshi kugira tukwemere, ariko numva no babwira ntibasereka mfe kubibabwira kuba taragera kuvyemera,
kugira ngo ejo n'ejo bundi uko uzogenda ubibona uzovuge ngo vya bintu nivyo hama kumbure bigutware kwiyajusta no kuja ku murongo. Muravyumva? Aba bantu bariko bereka umuremyi ivyo bubatse. Ariko ikintu ababariye n'ikihe? Ababariye ngo muri ibi vyose nta buye rizosigara kurindi. Ndashaka kubabwira ngo mu buzima bwacu turizeye, turizigira kandi turubakira, turahagarara ku vyo twe twubaka. Nukuvuga ngo turizeye ivyo twubaka kurusha uko twizeye ivy'Imana yubaka muri twebwe. Murabona nk'ubu nk'abantu batanguye kwibaza nk'umwaka uraheze, bakibaza ati umwaka uraheze, bagatangura guharura ngo none ngo nashitse kuki, hari umuntu ashobora kuryoherwa akavuga ati quand même naraguze parcelle, quand même narubatse, quand même nararonse iki niki niki, quand même tukaryoherwa ku bintu twashitseko bijanye n'ibifatika n'ibiri materiel, siko? Ariko nagenda babarire ngo ivyo mu bisanzwe ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta buye risigara rihagaze ku rindi mu bisanzwe. Ariko hari abantu bataryohererwa yuko, ndashaka kukubaza ngo uharuye muri uyu mwaka ni ikihe gikorwa Imana yakoze mu buzima bwawe? Mbega urashobora kuvuga uti quand même je vraiment ndabiravye ko nari imeze, ndabona ko narevoluwe, sinkifise ishavu nk'ijyambere. Mbega urahimbagwa uvuga uti nukuri je ndabona ko Imana yanyongeye kwihangana. Mbega uravuga uti nukuri je ndavye ibi bintu nari imeze gutya, ndabona l'œuvre de Dieu, kumbure sindashikaho ntegeza gushika, ariko au moins ndabona ko hari ikorwa kiyo kirakoreka. Mbega l'œuvre de Dieu, igikorwa c'Imana gikoreka mu buzima bwawe, mu mutima wawe, mu mushaha wawe, mbega ugiha agaciro nk'uko uha agaciro ivyo wewe uri kurubaka? Kuko hari ivyo uri kurubaka wewe, ariko hari n'ivy'Imana iri kirubaka muri wewe. Rero ivyo twe twubaka ataca Imana iri kirubaka muri twebwe, umwanya ujejwe kubidusamburira kugira itwereke ngo ivyo mwubaka vyose atari je nubatse, muri ko muratakaza umwanya. Mu bisanzwe uko niko kuri ngaha, ariko kukuri twe natwo ntitukwemera. Nico gituma uno munsi abantu bariruka, bararondera, baragira ibishoboka byose, barabiricuya, barashaka kugira iki, ariko ibijanye nuko hagira igikorwa Imana ikora muri bo, umenga ivyo ni ibintu abapastori batugoza. Aho ngenda kubwire ngo igituma bijya ubiha umwanya, ukabiha inguvu zawe, ukabiha energy yawe, nuko vy'ukuri wizeye ko hari ico bizogushikana ko mu buzima. Ariko ibi bikorwa Imana ikora mu buzima bwawe, vyo urabibona, Jekeri Imana yawe imbararaba ndiko ndubakihira, banongereje kwihangana muri wewe, raba je nkavuga mani ivyo barabijya. Mani ivyo nzobidandaza. Uravyumva? Je naho rakera mbwira Imana ni Imana, wewe hariho ibintu kumbure aho iwanyu mwijuru mwemera, muga aha twebwe ngaha turi. C'est vraiment pas ça. Kuko womengo irajwe ishinga canke ijejwe ibintu mengo ivyishira imbere sivyo twe dushira imbere. Ariko nagenda kubwire ngo arakurusha ubwenge. Amen. Arakurusha ubwenge. Rero mureke ivyo ashira imbere, wemere ko ari byo vyoje imbere wawe. Kuko ivyo vyose uri kurubaka atakiriko kirubakika muri wewe, umwanya ujejwe kuzoguhemukira. Ku myaka imwe biragoye kwemera, biriko biracamwo biragoye kwemera, biriko birakunda biragoye kwemera. Burya mu bisanzwe baravuga ngo abantu bakuriye mu magogwa, amagogwa arabigisha bagakura abantu bazima. Rero hageye muravuga niko twebara igihugu cacu bavuga ko kimaze imyaka ingahe kibicambere kwisi gukena, siko? Aho ndambwira abantu rega twari dukwiriye guprofita. Profita kuko hari ibintu twokwigira ngaho. Kandi ejo dutunze tugatunga twavyize tuba abatunzi beza. Ariko gukubitika n'ubukene ugacuva atanico wungukiyeyo n'amagogo. Omwa dukureye ivyigwa vy'Imana. Amen. 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 Rero gabene data nagana bwenti kwisi niko bimeze. Turafise ivyo twemera n'ivyo twizera n'ivyo dushira imbere n'ivyo duha agaciro. Hama Imana naye kagira ivyo yemera n'ivyo yizera n'ivyo ishira imbere n'ivyo iha agaciro. Siko?
rero biratugora ko twiyajusta ku vyayo kuko ibiboneka biravuza induru nyinshi, uravyumva? Ariko nagenda kubwire ngo uzoba uri umuhigwe ni waba uri umuntu aha agaciro ico uriko uravugana n'Imana. Ni wemera ko hakoreka igikorwa muri wewe, uzoba uri umuhigwe. Uyu mwaka ni wahera ukavuga ati jo mwaka uraheze, business yagenze neza, ninjije amahera menshi, mfise amamiliyoni angana gutya aya, nageze kuri iki, abana nabatwaye muri ishuri, nagize ibi nibi, nukuri ndakomeye, haleluya. Ariko numva umengo mu kwevaluwa umwaka wawe wibaze ngo mbega ni igiki cakoretse indani muri jewe, mbega narevoluwe, mbega narateye imbere. Kuko ivyo ushika ko byose bifatitse atakiriko kirakoreka indani mu mutima, nagira ndakubwire, nagira nkoresha ijambo ariko reka ntacu. None Imana yokubwira ngo ndaguhezagira ubimbwa itunze, wovyemera? Utunge muguri imbwa, wovyemera? Mu buzima aravuga ati uzobimbwa ariko uzobutunze. Hari abantu kubera ubukene bwabo kubise kuva kera batebana impa mani nibereho iyo mbwa kizima, siko kubera ubukene bwabo kubise. Ariko nagenda avuga ngo ubwo butunzi ubwinjiranyemwo bujya bubwa, siko wotangazwa n'ingene ubwo bubwa bwawe, siko bugusamburiye ko ivy'Imana yaguhezagiye. Hari umumama ngaha ku Noel yambwiye akajambo keza, araza kwimenya, yarampezagiye atabizi. Kera mwishengero kubera kubonana n'abantu, urashobora kumva abana batoyi b'imyaka 3, 4, 5 ku bavyeyi batandukanye ngaha mwishengero, ukumva ibintu bibasambura canke biba detruiza bariko barahura navyo, uravyumva? Hari igihe birashika, nimwibaze ngo umuntu ari umusataniste canke ari iki, birashika umuvyeyi peut-être akibaruka atabishaka kandi bikamunanira ko harira uwo mwana, kandi uwo mwana atari we yabidesize, uravyumva? Ugasanga karagwana niyo ntambara yo kumuharira etc. Rero kitarimo mu bintu binkomeretsa jewe ko numva umengo umwana ngana umuyinosa vraiment ikara, uravyumva? Rero nkama nibwira, kandi namwe mu izina rya Yesu muce mubimfasha, amen. Nkama nibwira aba bana bato mubona ngaha muri eglise, nukuri muzoze murabasororera urukundo, kuko mubona umengo n'abapeti ariko ntimuzi iyo bataha, ntimuzi ngo batahamo. Je hari igihe twaganira n'umwana nkumva umengo ngira ndamwibe tout simplement ntasubire gutaha iwabo, uravyumva? Baca mu bihe bigoye. Ariko ro kera je vyarantera kwihebura, je kera hari amagorwa nabona, nkaca mbwira Imana numviza mbiki turabivuyemo, ivyo gukorera je ndabivuyemo, nimba nzoza ndumva ingorane zimeze uku ndabivuyemo, uravyumva? Ariko Imana ikagenda ikumvisha ati abantu batewemwo ikibi barashobora gukoresha ikibi cabo mu gusambura abantu, siko? Ariko abantu batewemwo iciza c'Imana barashobora gukoresha iciza c'Imana mu kubaka abo basambuwe abo bantu. Kandi na la science iravyemeza yuko iciza kigira ubushobozi bwinshi cyane kurusha ikibi. Rero ejo twambwira abantu muri ngaha aya mwe muyera akora muri mwebwe, mufise amahoro, mufise umunezero, mugize iki, sororera abantu, kuko abantu bose bari iruhande yanyu turetse abana bato ntimuzayo bagowe. Ariko rero basororere. Hari umuntu agushisha ngaha vraiment gira akantu kagushisha très sérieusement, handa ubwe naho ubona kujya umuntu yagushishe atanga ica afise, siko ntibishobora ko asohora ica adafise. Rero wewe nimba waragize Imana ugahura n'Imana igakora mu mutima wawe ukamera neza, muhe ya patience, muhe gwa rukundo, musororere, muhe, ntiwemere ko Satani atsinda, muhe twagura ubwami bw'Imana, amen. Abantu dora tugira imibonano des fois igikorane giheze twicaye hajya, hari igihe tuko turaganira kandi umuntu ayikavuga ibintu biri sérieux, me nkamubwira kenshi ndakunda kubabwira nti wihangane ni wabona abana baje kundamutsa, urumva? Kuko mbona umwana n'umwana, ivyo ko turi mu mibonano ikomeye ntazi ivyo ari byo, aje kundamutsa kandi numva umengo nta bintu byo kumwikura ngubwire no nuve ngo mu agaciro mu importance, kuko nturisuri ko babayimuha, yimuhe nimba atayironsi waba zovuga ati je nagize Imana sinabironse, ariko mwishengero hari abantu babimpaye tutanazinanye, amen.
umuvyeyi yasororeye akajambo kuri Noel rero njambwa n'Imana urampaye akajambo kanje k'umwaka ndahezagiwe twahuye tugiye kuramukanya ikwane hajya giheze ndabaramukije n'ubu bakanye uwo mumama acambwira ngo mbeme ngo yambiye Denis turayishobora ngo umwana wanje ngo yanyambiriye ngo acambwira ngo mama ngo nyambira nka Denis shadavuga haleluya tuzozibaha mpaka Ewana tuzozibaha mu izina rya Yesu amen amen ariko nyene harundi yigeze kumbuza ngo apana nkubwira ngo ibiyambi ngo ninguvungura tubabaza ariko ngenda bari ikintu biga bene data urashobora kuba umuntu adatunze cyane urashobora kuba abantu uri kuragwana na minervare uri kuragwana na roye urashobora kuba umuntu vraiment ari karaca mu bihe bitoroshe bigoye ariko malgré ivyo bihe bigoye uri kuracamwo mu buryo bw'ibifatika ugasanga umuntu agendana n'Imana kubera yuko ugendana n'Imana Imana iratravailla indani muri wewe amen hamgacu usanga uri kucungana minervare ndayikura hero ayebagira badusohore vyagenze gutya uri muri ivyo oya ariko kubera umuntu abana n'Imana asenga Imana mukaganira ikakuruhura ikaguha ivyizigiro ikaguha amasezerano hama ikakubwira ati naho uri kuca mu bihe bigoye ibi ndiko ndabigucishamo kugira ntravaille kuri ubu bwoba bw'ubuzima bwawe iki ndiko ndakigucishamo kugira ndagukuremwo iki wakuze ubona iwanyu cakugize gutya iki iya kubera yuko Imana izi gutanga ijambo rihumuriza umutima ijambo ritanga intumbero y'ubuzima ijambo riguha direction ugaca usanga uno munsi ni mwandaba jewe muza gusanga ntari resultat y'ubukene ndiko ndacamwo ariko ndi resultat y'ijambo turiko turavugana n'Imana amen rero nagenda kubwire ngo kubwiyo mpamvu wewe wicaranye n'abana bato uzi ngo ntibazi kuvuga uzi ngo nta bwenge baramenya ariko namanda kibasubiriramwo bajya abana bataramenya kuvuga ikirundi n'igiswahili n'igifaransa bajya abana baba bazi kuvuga imvugo yo mu mutima naho utabibabwira bo bumva ivy'indani mu mutima rero kubera yuko wowe uganira n'Imana kubera wowe uremeshwa n'Imana kubera yuko wowe ukomezwa n'Imana aba bana uri ruhande yawo Paulo yaravuze ngo duhejeje kuhumurizwa n'Imana ngo tuzana iyo humure ngo tukayibazanira nagira mvuge ngo abana tubagaburira ihumure dukuye kuhoraho amen nico gituma ijambo ry'Imana rica rivuga ngo abana b'abagororotsi ngo bazocika abantu bakomeye ngo bazoganza igihugu kubera iki ivyo wori kurabona vy'ubukene n'ibindi vyose ubona umengo birakugoye sinashoboye kumutwara kuri plage sinamuguriye kado ya Noel sinashoboye kugira ikiniki sinamugaburiye ego wori kurabibona kubera ukuze ariko umwana azi ngo je papa wanje arankunda vraiment azi ngo je mama wanje arantera intege arampumuriza arantahura ivyo nivyo bizomugira uruvyaro rukomeye ariko ivyo bindi wo bisorora ukabimwofra ukagira iki ageze muri adolescence ukabona atanguye guparangana mu mutwe rero Imana ntitubesha Imana ntikijuju Imana ntiyihenze ishira imbere ivyateza kuja inyuma ariko ukumubona Imana iyo muri ko muragendana ibagora igaha priorité ivyo mutahaye priorité igaha importance ivyo mwe atari ivyo muri ko muraha importance ivyiwanyu na famille zanyu n'ababakikuje atari ivyo bikaba baraha importance suko ari kijuju suko itagira ubwenge suko itabona suko itazi bikenewe ngaha ku isi suko itazi amabesoin yanyu suko oyaha nukubera yuko ivuga ngo nimwitwararika ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwanje ibikurikira biri oblige kubakurikira bizobakurikira niko bimeze amen rero niwa niharura ukabona muri uwo mwaka nta kantu gashasha waronse nta muzu zishasha nta parcelle nta muduga nta nzu nta ki urumva cyane nta na mariage wagize nkanje ntabwiye nti hezagirwa n'igikorwa Imana iriko irakora muri wewe amen amen hezagirwa n'igikorwa Imana iriko irakora muri wewe nico gituma Imana yubahuka des fois kutureka tugaca no mu bihe bigoye kuko ibihe bigoye bishobora gukora igikorwa muri twebwe tutabonera mu butunzi n'est-ce pas rero duha agaciro ngo urahiriwe wewe qui a cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'avait annoncé en d'autres termes urahiriwe wewe ico Imana iriko iravuga wakirutishije ico societe igukikuje ivuga urumva kuko ngara bari kintu kirega bene data ndubaho kuvuga ibi bintu jewe ndakuze mu myaka siko hama hejuru yo gukura mu myaka ndakuze no mu gakiza siko rero nagenda babwiye ngo kimwe ubuzima butwigisha uko imyaka igenda iragenda siko
n'abantu twasenganye kuva kera. Iyo abantu mubana mukagendana mukaba proche muramenyana, siko? Rero turiko turagendana, hari abantu wabona bagenda baha agaciro ic'Imana ikirababwira. Muravyumva? Hama hari n'abandi atari vyo vy'ukuri bahaye agaciro. Uravyumva? Ariko bahaye agaciro ibintu la société yemera ko biri vyiza, biri noble. Siko? Ni kuvuga ngo abo bantu ntibari bigaba, ntibari ibintu biko biragwa mu makanivo hajya no, bari abantu barumva. Ariko malgré ça, nagenda babwire ngo ubu uya inyuma y'imyaka 30 y'agakiza. Muravyumva? Abo bantu tubaravye baranonekaye mu buryo budasanzwe, kandi twasengana guhera ico gihe. Kuko nahari abantu beza, naho bariko barubaka ubuzima, naho bariko bararondera ibiki bisanzwe nk'uko twese turondera ibintu vy'ubuzima, bamwe ntibari bateguye yuko kuri iyo nzira umwana wiwe azopfa. Ico kibaye kigaca kimusambura, ukabona ko atigeze asubira kuvyuka ngo abe umuntu. Ico kikubaye kikakumara, canke juste yahuye na infidélité yo mu rugo, canke juste rero nagenda babwire ngo iyi si turiko ntaco kwizera no kwizigira na kimwe kihari. Ikintu conye n'Imana iduhamagarira kubakirako nico iri kiravugana na wewe. Kandi aba ngo iyo wubakiye kucirika kubwira ku ijambo ya uba wubakiye ku rutare. Imana ntikubwira ngo ntangorane zizoza, oya, ikubwira ngo imvura izoza, igihuhusi kizoza, ibintu bizoza, ariko iyo nzu ntizonyiganyiga kuko yubakiye ku rutare rutanyiganyiga. Peu importe ivyoba n'ivyo wocamwo. Sinzi ko ndabahenda ngo ngugiriye ku ijambo ryayo ngo nta bibazo camwo, oya. Urabicamwo ariko uzawumva usigaye ushinga intahe. Naraganiriye n'umumama ndiko ndaraba kaye umwana wiwe ingene agwaye aremvye, ingene batavyizigero bamuha ku mwana wiwe ko azokira, ngene ariko situation iri compliquée, nkamuraba nkabona umengo ntameze nabi nkuko mbona iyi situation ateza kumera. Ndamaza ni none mbwira ingene ubibona, ingene urikura biviva wewe. Arambarira ngo jewe iyi situation iriko intahuza ic'Imana ikirahamagarira ubuzima bwanje. Je nkavuga none kunda bicama gacapfa, kunda bicama gahwera kagira iki. Ariko nagenda kubwire ngo umuntu agenda avugana n'Imana, umugenzi w'Imana, umujama w'Imana, umuntu ari muri relation n'Imana, umuntu akundana n'Imana bene data. Ega abantu baza ngo relation yatwebwe n'Imana ni ibintu nyene ntavyo nzi vy'umusoda w'umushefu n'umbaza bajya abantu batoyi babo. Uravyumva? Ariko ni relation y'urukundo. Turi censé gukundana, turi censé kubana, turi censé kugendana. Kandi nagenda kubwire ngo womengo ntavye hatari biko birakoreka, ariko ndiko nkundana n'Imana, ndiko recevoir urukundo ruva mu ijuru. Muravyumva? Ruri original, c'est pas du n'importe quoi. Ni kintu from là-bas. Muravyumva? Rero ico kintu ni yakima kigatangura gusesekara kiva muri jewe. Nakuntu nakumura uruvyaro rwanje batoba abantu bakomeye bagaburiwe vitamine ziva mu ijuru. Kenshi turakunda kuvuga twaraciye muri ibi, twarabuze ibi, twahuye n'ibi, twaronse abavyeyi bameze uku, ariko nabampumuriza abantu nkabwira ntumviriza yaguhaye ivyo ashoboye, yaguhaye ivyo yarafise, nawe no usanga atavyo yaronse, nawe ntuza amagogo wahuye nawe. Uravyumva? Kandi nawe udahindutse abana bazokuvuga uko nyene uriko uramuvuga. Uravyumva? Ariko turashobora guhinduka bene data kuko turafise ikibanza cyo guhindukiramo. Amen. Turafise isoko tugenda tukicomekako. Joel yatwigisha ijambo ryiza dimanche ariko atubwira kuri uwo muco. Turafise bene data ibiboneka vyobura. Hoba ubukene, hoba penire, abantu bopfa, abantu bohera, abantu bonyanka, abantu bompemukira, abantu peu importe. Ariko jewe kimwe mu vy'Imana yarampaye la capacité yo kwiconnecta kwijuru. No kuvuga ngo peu importe uko vyagenze ngaha ku isi, ni connecte nuzuzwa mu ivy'ijuru. Kandi ivy'ijuru nivyo bitegeka ngaha ku isi. Rero urumuhigwe nimba vy'ukuri uha agaciro. Hamara abantu barambwira ngo nta mwanya babironkera ukuganira n'Imana, ukumva vy'ukuri c'Imana ikirababwira no kumva iciri kirashira mu buzima bwabo. Ariko ndagenda bwiye nti ikintu conyene gishobora gutuma utaronka umwanya wavyo nukubera utaza agaciro kavyo. Kuko iyo ubuze uwo mwanya urafise ibindi wahaye umwanya. Kandi bijya babihaye umwanya kuko eka ndabiye ikintu kimwe. Iyo ubonye umuntu yagiye mu rumogi akaja mu rumogi rukamwicara ukagira iki, ndagenda kubwiye ngo ntarunywa kubera rusosa. Arafise manque muri we, arafise besoin, yumva umenga urumogi nigo rukombla iyo vide. Kubwiyo mpamvu ararurondera bisavye kwiba, ariba bambe, siko.
ndasuhuje n'abantu bose bivye ngaha mu ishengero muri uyu mwaka. Nimba ntihenze no muri réveillon narunse kumengo hari umuntu bivye akamoto. Hamasubire nongere ndabibutse ngo ukumuje gukorana hari abandi bavuga ati hajya hari igihe no hakura ikintu. Mube maso udusakoshi twanyu, udutelefoni twanyu, kandi nagenda babwire ngo ntaco batinya, no ngaho imbere baraje baratwara agatelefoni ka mama Pasteur, rero ntaco batinya. Siko? Rero nagenda babwire mube maso, ivyo musenga muja mu mwuka, muje mu mwuka mwabifashe neza. Cane cane kuri bonane. Siko? Muzobe maso gani muve ngaha mutsitaye. Davyo bavyiza muzanye ibintu bike na kare mwumvise ko atavyo gufungura bizoba bihari. Siko? Rero gabene data, ivyo twe twiyubakira, ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo atari uhoraho yubaka, abubaka ubakira ubusa. Ivyo wiyubakira ivyo ari byo vyose, umwanya n'umukozi mwiza w'Imana ujejwe kuzokwereka yuko ibintu byose washitseko atari uhoraho, warihenze ntaco washitseko. Njo twamubona majorité y'abantu bari ku mfiro baba bari muri regret kurusha uko bari mu mashimwe. Agacavuga ati niyisi naho nyene yuko uravyubaka naho nyene hazovaho. Naho père dufise isi n'ijuru navyo bizovaho. Ariko agaheza avuga ari jambo ngo hahigwa uwo mukozi, siko? Matthieu 25:46. Siko? Avuga ngo hahigwa uwo mukozi igihe le maître azoza à son retour azosanga ariko akora nkuko yari yamubariye. Amen. Pereje kuri ijambo ndakubwira ngo urahiriwe. Uwo bene dati yo bavuze ngo iyo le maître igihe azoza ntimwazo nige azobaje gutora ishengero gusa. Oya. Yesu yarinjiye muri Yerusalemu hamararira aravuga ewe Yerusalemu ntiwamenye igihe wagendeyeko. Siko? Urahiriwe wewe uzogendegwa n'Imana, Imana igasanga uri fidèle, uri kushira mu ngiro bimwe mwavuganye. Kuko ntivyoroshe isiguma ivuza induru, idukwega, idusamaza, iduhamagarira byinshi, ariko nagenda avuge ngo ivyikora vyose iga kugira ayo manyama, iga kugira ayo barrière, iga kuzibira, iga gushiraho ibyangombwa n'ibikenewe byose bigutuma uvuga uti mu vyo nceregwamo mu vyo nkinisha no mu vyo negrija sinshobora kunegrija icimana ikiravugana nanje. Reka nababwiye nabonye abantu mu rushengero ibintu byabo byose bihagaze. Daye mpora ndavyumva ni abantu bakijijwe aguma kubwira ivyaha yahora akora n'ivyo yahevye. Mpora ndababwiye igihe uravuga ko abihevye hari undi atigeze abikora we vy'ukora mubwira donc nta kintu cyatareka arumva. Muravyumva? Agakiza tugaharurira ku vyo twahevye n'ivyo tutaraheba. Ariko nagenda kubwire ngo agakiza Yesu atwita umugeni. Agakiza no gusubira muri relation y'urukundo na source yawe naho. Amen. 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 Agakiza no gusubira kandi iyo musubiranye Bibiri tubwira ngo ivyo mpwemu yama umviriza gusubirana nivyo bigukiza ivyaha nivyo udashoboye kwikiza. Nivyo bigurestore nivyo biguhindura. Rero priorité ikintu uri sanse gushira imbere ya vyose ni relation yawe n'Imana. Murabagenzi, murabana, muragenda. Nagera bwe nimba utabiha agaciro nuko wibaza ko hari ibindi bizokubaka ubuzima bwawe. Ariko nsubira kwibutse ngo umwanya n'umukozi mwiza w'Imana uzokudemontra ko wihenze kudaha agaciro cy'Imana ikubwira. Amen. Hama nimba uri kurabiha agaciro naho ukabona umengo hari abagusize n'abashitse ku vyo utarashikako, nagera ndakubwire ngo humura. Yo bavuga umuntu w'ikijuju wavuze ngo yubakiye hejuru ku musenyi, ariko umunyabwenge yubakiye ku rutare. Urazi kwimba urutare ntivyoroshe. Rero yuko wimbuja mu kinogo uwundi akaraduza etage umengo antu kujya yabitoye vraiment ivyacu biri compliqué vraiment vy'ukurinda guca ngaha umengo uri kirofa. Siko? Arongera ndakubwire ngo komeza urugendo wimbe nkuko uhora akarabikubwira naho ubona bagukikuje bose ko raduza wewe komeza winjira indani kubera yuko ikindi gihe muzoduza mwese. Siko? Hama ni mwaduza mwese igihe kibi igihe c'umuyaga c'igihuhusi Bibiri ivuga ngo inzu yabo irabomoka kandi ihitana vyinshi. Ariko gwawe ibihagaze. None murashaka kubaka gabasha imyaka ingahe kugira bizohera ibaguye ko ibahitaniye abanyu bose. Wumva hari icuba wagize. Ariko ubwenge nukubakira kuco Imana ikiravugana nawe. Imana ikivugana iki nawe? Ni wagiha agaciro uri umuhigwe kandi umwakuza ni mwiza. Amen. 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 Kuko umugororotsi naho yoca ngo
mu mwonga w'amarira ngo ahahindura amariba y'umunezero. Amen. Twubakire kuco Imana iriko iravugana natwe, tugihe agaciro, tukirutishe byose. Amen. Imana ibahagazagire, muhaguruke dusenge. Mana, ndagushima ku bwiza bwawe, ndagushima ku ijambo ryawe, ndagushima ku rukundo rwawe, ku kugira neza kwawe, ndagushima ku mugambi wawe mwiza ku muntu wese. Mana, ndasenze ngo uduhe kuba abatandukanye Mana n'abatizera. Ndasabye ngo mu izina rya Yesu Mana uduhe kurutisha ijambo ryawe, icyo tubwira Mana tukirutishe ibindi bintu byose Mana, tukirutisha amareputation turiko turashaka kubaka, tukirutishe relation dufitaniye n'abagenzi n'imiryango yacu, tukirutishe business turiko turubaka, tukirutishe ikintu cyose Mana uturinde icitwa ikigirwa Mana cyose mu buzima bwacu Mana, ube uwa mbere vyakwere nkuko dukunda kubivuga, nkuko tubiririmba, ufate place ya mbere Mana, kugira ngo icuri ta gloire izobe démontré mu buzima bwacu Mana, kugira ngo n'abatakwizeye nibabibona bizobatere kukuza ko Mana uhezagira umuntu wese, ugira umuntu wese neza Mana, uduhe guheza neza umwaka Mana, uremesha umuntu wese, arabarushe, arabaremerewe, arabababaye, ariko abaraca mu bihe bitoroshe Mana. Ijambo ryawe riratubwira ngo wewe uri umuco Mana, umurika mu gihe c'umwijima Mana, ndasenze Mana, sengera aba bantu, sengera imiryango yabo, sengera ababo bose, sengera inshuti n'abagenzi, mvuga ngo Mana reka tukubone mu vyacu no mu bacu bose Mana. Uhabwe icubahiro muri vyose, ni mu izina rya Yesu tugusenze. Amen. Amen. Mana ibahezagire, mugire umunsi mwiza wa Mungu.